Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru tuzagwarukana ni ko yari kwaravugwa mu gisata ca politike cyane ku vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Ni mu gihe ubwo yari yaremesheje ikiganiro kubamenyesha makuru aho bari basoje inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo ubwiwe yagarutse kuri Godefroid Niyombare n'abandi bose bagize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umwaka wa 2015 ritaciyemwo. Reverien Ndikuriyo ati abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nta kigongwe bakwiye kuronka. Gusa tubibutse ko murano makuru tuza kubageza ko nibindi vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe aho yavyanditse ku rukuta rwe rwa Facebook avuga bimwe mu bibesha abategetsi b'u Burundi bitwaza cyane iyo hageze ivyingingirabana n'ivyabaye mu mwaka wa 2015. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza atakigongwe bakwiye kuronka kuko ivyo bakoze n'ivyaha vy'agahomera bunwa. Kubwiyo ngo ababikoze ntibibaze ngo vyaraheze aho bazoba bari hose bazogoma barondegwa bahamwe kandi nta numwe ashobora kubikuraho ngo naho yoba umukuru w'igihugu. Byakaba bivuze mu kiganiro n'abamenyesha makuru nyuma y'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye mu minsi 2 iheze. Reverien Ndikuriyo yagize ati abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakoze ivyaha bikomeye vy'agahombera mu kandi ntibishobora kwibagirwa. Ababikoze bashatse gusenyura demokrasi kuko umuhisi Petero Nkurunziza yari indongozi yitorewe n'abene gihugu biciye mu matora. Abashatse guhungabanya inzego zo mwaka wa 2015 aho bazoba bari hose bazorondegwa bahanwe n'ubutungane. Abarundi batari bake baragiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko kitubahirije amategeko ibintu bitari bike bikaba vyarononekaye. Kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015 niho habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bikozwe na General Godefroid Niyombare ariko bikaba bitarakunze. Gusa nanone Pacifique Ninahazwe nawe ku rukuta rwe rwa Facebook hari vyinshi yanditse cyane ngo kubinyoma bikwiragizwa n'abategetsi ba CNDD-FDD iyo hageze umunsi nk'uyu. Ati hari ibinyoma bine bihambaye cyane ubutegetsi bw'amabukwiragiza iyo hageze igenekerezo 13 Rusama. Ivyo binyoma bikaba ngo bifise intumbero yo kwiyeza no gucanishamwo abarundi nk'uko umutwe wanditswe na Pacifique Ninahazwe. Tugiye kugaruka kuri ibi binyoma bine vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe ko ari vyo abategetsi bama bakwiragiza. Uti ikinyoma ca mbere nkuko Pacifique Ninahazwe yavyanditse ku rukuta rwe rwa Facebook, uti ikinyoma ca mbere kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015 ari babandi bari bagomvye gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndadaye mu mwaka wa 1993. Akagira ati ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Uti babandi ifobetse vyinshi mu mutima w'abarundi harimwo n'imvugo inyegejemwo ivyamwoko. Uti abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa President Nkurunziza n'abasirikare bava mu moko yose barimwo abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB n'abahoze mu migwi yafashe ibigwanisho inyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye. Umukuru wabo ni General Major Godefroid Niyombare yahoza gwana mu muhari CNDD-FDD mu nyuma yahavuye yashingwa na Petero Nkurunziza amabanga hamba yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare imyaka 7. Amugira umuhanuzi udasanzwe wiwe amurungika kuserukira Burundi muri Kenya mu nyuma amushinga kurongora ibiro bikuru vy'igendereza. Uretse General Godefroid Niyombare kandi umuntu yo kwibutsa kandi izindi ntwaza ngabo 13 zifise ipete rya General zahoze muri CNDD-FDD zandikiye Petero Nkurunziza muri Munyonyo umwaka wa 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe. Petero Nkurunziza kugira aziho yahoye ngo yabanje kubogoza General Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni acatangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwoba bamwe mu banditse urwo rwandiko gutyo aba arabacanishijemwo.
Kwigenekerezo ngwa 13 Rusama umwaka wa 2015 icegera ca Niyombare mu gutembagaza ubutegetsi yari General Major Cyril Ndayirukiye yahoze ari mu gisirikare ca kera nawe nyene akaba yarajejwe n'igihugu amabanga akomeye cyane harimo kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi. Nguravye nk'abasirikare bafise ipete rya General bagiye mu gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015 benshi nabahoze bagwana muri CNDD-FDD haba bapfunzwe no mu bahunze igihugu kuvuga ngo ni babandi rero ngo birumvikana ko ari ugushikuza kugira ngo bavyure agatima k'amacakubiri abiyamirije ikiringo ca gatatu ngo nabahutu n'abatutsi n'abatwa abashatse guhirika ubutegetsi n'abasirikare barimwe abahutu n'abatutsi abagaritse kudata nabo n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Kubwa Pacifique Ninahazwe ngikinyoma ca kabiri gikomeye kivuga ngo abanyagihugu barirutse kubashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha. Pacifique ati ivyo jewe nabonye kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse abanyagihugu b'amoko yose ngo bihaye amabarabara barahimbaza ngo nabo mu makaritsiye atitavye cyane iyo myiyerekano nka Kamenge uwo munsi basidukanye niyo nka biruka mu gisagara hagati. Abanyagatumba ntibatanzwe kuva mu Gatumba n'amaguru baza kwingina mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi mu gihugu baraye baranywa inzoga biruhutsa. Mu gihugu cyose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare. Cyatumye ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutse ko ahubwo hanini ngo nugucanamwe ko abasirikare bo banageze kukutumvikana neza urongora igihugu. Mu mburano ziwe ni kenshi General Cyril Ndayirukiye yasavye ko bozana General Prime Niyongabo na General Pontier Gaciye ubwenge yaremeje ko umugambi bari bawupangiye hamwe ico kubikura ko sico na gato ahubwo ngo abasirikare baracanyemwo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 abanyagihugu bari yamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Ndadaye abo mu mwaka wa 2015 nta munyagihugu yahagurutse kuvyamiriza. Nkurunziza si Ndadaye ngo ntaho bahuriye kuko umwe yavuga gateka kazina muntu ubundi agenzwe n'iterabwoba kandi ngo ntiyerekwa umwidegemvyo w'abanyagihugu. Iterabwoba n'agatotezo bigirirwa abanyagihugu birerekana neza ko ngo Nkurunziza yarazi ko adashigikiwe n'abanyagihugu arekuye abarundi bakidegemvya ngo bukeye ngo yarazi ko yobasanga kandi mwibarabara basaba ko afatwa kishura amaraso y'inzira karengane yasheshe ngo arabizi kandi niyo mpamvu atemerera abandi kwiyamamaza gukomeza imigambwe kandi atemera ko habaho amashirahamwe yigenga nimenyesha abakuru vyigenga ngiyaba Nkurunziza arazi neza kashigikiwe ntaba yaraturubitse abarundi inzego ziwe ntizibaza zijejwe kunyuruza kugandagura kwica urubozo gutera ubwoba gusa ngo ntaba yarabuje amaradio yigenga gukora icese i Burundi. Inyota y'impinduka ngiri mu barundi ngo yaboneka ko yarayizi. Pacifique Ninahazwe uti ikinyoma ca gatatu gihambaye cyane nico gufata imyerekano yo kwiyamamaza ikiringo yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo gutembagaza ubutegetsi. Imyerekano yakozwe n'abanyagihugu abasivile b'amoko yose bo mu mpande zose za politike bo madini yose abanyagihugu bemirijeho nyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi ngabagiye mu myerekano nta munsi numwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaza ubutegetsi ahubwo basaba Petero Nkurunziza ko ahagarika ivyo kwitoza ku gahotoro umugambwe we gatora uwundi azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu amatora akagenda neza maze uwutsinze akarongora igihugu. Abagiye mu myerekano ngo ntibigeze banka amatora yo mu mwaka wa 2015 ahubwo basaba ko agenda neza demokrasi gakomera mu Burundi. Ngabashatse gutembagaza ubutegetsi nabo n'abasirikare baje bavuga ko bashaka gutabara abanyagihugu mu gahagarika ingena abapolisi bariko barasesa amaraso y'abarundi bariko bakora imyerekano uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Abatembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abari mu myerekano igihe baje ku maradiyo atandukanye ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo babikoranye n'abanyagihugu. Gufatanya iyo mirwi ibiri ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyeza kwa Petero Nkurunziza ku mabadasanzwe ngo rero akorera abarundi n'amahano yazaniye igihugu. Niho rero abanyagihugu bumvise intwaro yariko irabici ihagaritswe bariruhukije ariko ivyo ntaho bihure no gutembagaza ubutegetsi. Nkuko biri mu byo Pacifique Ninahazwe yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook ikinyoma kigira kane ni ikingiki.
ngo ni ikinyoma gihambaye ngo nicyo kurondera kwambika ubwoko ibijanye vyose no kwanka kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yiyamiriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ni Leonidas Hatungimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ngabo batabizi Leonidas Hatungimana asanga ubwoko na Perezida Nkurunziza kandi nimwe mu ntwazangabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Mu nyuma inama nshinga amateka irongowe na Pio Ntavyo hanyuma yaranse gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Perezida Nkurunziza ashobora kwitoza. Watabizi Pio Ntavyo hanyuma yari mu rwego rw'inaribonye rwa CNDD FDD kandi asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Mu nyuma abasirikare bakuru 13 bari bafise ipete rya generali bahoze bagwana muri CNDD FDD barandikiye Petero Nkurunziza biyamiriza ikiringo ca gatatu bose kandi bari basangiye ubwoko na Nkurunziza. Inyuma yaho muri nzero mwaka wa 2015 amashirahamwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza amumenyesha ko niyaramuka yitoje bazoca bahamagara abanyagihugu mu myiyerekano. Inyuma gato umukuru w'igendereza General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera amahano igihugu. Nkurunziza ngo yahisemo guca bogoza General Niyombare. General Godefroid Niyombare ngo nawe akaba ari mu bari basangiye ubwoko na Perezida Nkurunziza. Inyuma yaho abategetsi batari bake bo muri CNDD FDD nabo ngo barandikiye Nkurunziza bamusaba ko kuneza y'igihugu atokwitoza ubwa gatatu. Benshi baciye babogozwa mu mabanga yabo nibo bitwa uyu munsi abafronderi. Benshi muri bo basangiye ubwoko na Perezida Nkurunziza. Inyuma imigambwe ihurikiye muri Muvoma Arusha baramagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indongo za Muvoma Arusha zarimwe Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Forebu no mu gihe ca Perezida Melchior Ndadaye yaranarongoye inama nshinga amateka. Harimo kandi Yohani Minani yahoze muri leta ya Melchior Ndadaye yaranarongoye inama nshinga amateka. Jiveno Mugwengezo abarongoye umugwi w'abafronderi n'abandi. Abo bose harimwo abahutu n'abatutsi. Mu nyuma niho imyerekano nyezina yatangura ku igenekerezo ya 26 ndamukiza umwaka wa 2015 ngo ntitwokwibagira ko imyerekano yasomborokejwe nuko Petero Nkurunziza yatangaje ko azokwitoza akarenga ku manuro zose yahawe n'abarundi n'amakungu. Mu nama y'inaribonye za CNDD FDD ngo bamwe mu ndongozi zikomeye z'igihugu bayamirije iyo ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Aho twokwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije uwo mugambi ugayitse wa Nkurunziza. Abo ni nka Gervais Rufyikiri icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, Pio Ntavyo hanyuma umukuru w'inama nshinga amateka, Mohamed Yukara umuhuza w'abarundi ndetse na Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye CNDD FDD. Benshi muri abo rero ngo bari basangiye ubwoko n'ubundi na Petero Nkurunziza. Imyerekano yarabaye icese mu mihingo yose y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza ngo bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cyose kigera cinjira mu myerekano. Uyu munsi rero ngo babesha ngo yiyamirijwe n'amakaritsiye ane yo mu gisagara ca Bujumbura, Bakanuma, Buterere, Kinama, Kanyosha, Bwiza, Buyenzi kandi aho hose haranapfiriye abantu. Ngo amakomine ya Bujumbura rurare birirwa baranyuruza bari barongoye imyerekano ariko ntibigera bavuga ko habayeho imyerekano. Mu ikete ryo gutanga imihoho Gervais Rufyikiri yamenyesheje ko imyerekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose cyo kimwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya tubagejeje ko ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ndetse n'ivyanditswe na Pacifique ninahazwe ku rukuta rwe rwa Facebook asigurira abarundi ndetse n'abandi benshi ngo ibinyomwa bigenda bitangazwa n'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abategetsi baho cyane cyane iyo hageze igenekerezo 13 Rusama yagenekerezo batangaje ko ku radio y'igihugu murantunge ku radio atari y'igihugu ko batembagaje ubutegetsi. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza no Muza TV Imana iba hezagire.